mutima wahezagiwe rondera uburuhukiro bw'Imana. Laissez vos flammes d'amour flamber vers le ciel. Reka ibimuri byanyu by'urukundo. Nous l'aimons. Turamukunda. Oui, la lumière. Niwe muco. Il est il est à nous. Nous sommes. Nuwacu natwe turi abiwe. Venez, vous. Nimuze bana b'Aburahamu. Et renouvelez votre alliance. Musubiremo isezerano ryanyu. Jurez à notre vainqueur. Musezeranire umucunguzi wacu urukundo n'ubwizigirwa mu mutima wanyu. Et si votre chaîne d'amour manque de solidité et de force, nimba umugozi wanyu w'urukundo ubuze inkomezi, nimusabe ubutabazi bwa Yesu bushikaho abakomeza. Oh précieux ami, oh mugenzi w'igiciro, unis les membres de ta famille niwunge ingingo qui te sont consacrés afin qu'ils s'unissent. mube intego yiwe hanyuma mwungwe neza nk'uko kugomba kwe kwa nyuma unis dans la vérité twuzwe mu kuri que tu es toi-même dans ton essence. Tout ce qui est humilié par ta clarté. Amen. Amina. L'amour, tu l'as ordonné. Urukundo wararutegetse. Ordonné qu'on pratique l'amour. Wararutegetse urukundo. Oh, fais donc vivre. Gire ureme ubuzima rero mu mpemu zapfuye. Niwatse umuriro w'urukundo kugira ngo umwe wese ashobore kubona. Nous qui sommes d'une même tribu, twebwe turi mu muryango umwe, nous représentons aussi un seul homme. duserukira kandi umugabo umwe. Fais-nous unis comme tu l'es avec le Père. Nk'uko nawe uri umwe na Se. Jusqu'à ce qu'ici-bas, gushikaho hano hasi il n'y a plus de membres détachés. byasubiye kuba urugingo ruri kwa rwonyine. Et c'est de ton feu que notre lumière attire son éclat. Ainsi le monde reconnaîtra. uko niko ingingo zizomenya yuko turi abigishwa bawe. Amen. Chers frères et sœurs, bakuru ba bene data na bashiki banje mu mwami, nous saluons chaleureusement tous ceux qui turaramutse mu sont buryo bwo mu mutima abantu bose ubu bariko barakurikira mu isi yose. Commençons cette journée dutanguye uno munsi en nous souvenant du week-end dernier, twibuka weekend lorsque yaheze nous avons célébré la igihe Pentecôte. twibuka Je voudrais pour cela nagomba kubw'ivyo lire une parole, gusoma ijambo ryo mu byanditswe, précisément la parole neza ijambo d'Actes des Apôtres. ryo mu byakozwe n'intumwa igice ca gatatu, murambabarira igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 21. Byakozwe n'intumwa kabiri umurongo wa Quand le jour mbere. de la Pentecôte fut arrivé, ils se trouvaient tous ensemble en un même lieu. Et tout à coup, umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihuhuta kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Gatatu, haboneka ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ko umwe bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Umurongo wa 5.
Il y avait des Juifs i qui yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baravuga. Barumirwa bose baratangara bati mbega aba bantu bose bavuga s'abagalilaya. Umurongo w'8 ati kandi ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. Turaba Apariti, Abamedi, n'Aberamiti, n'Abanye Mesopotamiya, ni Yudaya, ni Kapadokiya, ni Ponto, no muri Asiya, ni Furugiya, ni Parafiriya, no muri Egiputa, no mu bihugu by'Iribuwa bihereranye ni Kureni na Biroma bagerereye ino abayuda bo n'abatoye idini yabo. Abakirete n'abarabo tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumirwa barazazanirwa barabazanya bati ibi ni biki, ariko abandi barabanegura bati baraborewe igisama. Ariko Petero ahagarana na bamwe 11 arababwira n'ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ab'i Yerusalemu mwese ibi ni mu bimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. 15 aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi, ariko ivyo nivyo wavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka muhemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazoronka inzozi. Mbere n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyi minsi, muri iyo minsi nzobasukako muhemu wanje bavugishwe nanje, nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso hataraza uwo munsi mukuru urangiranwa w'Uhoraho, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Bakundwa bene data na bashiki banje, bishoboke ko biba kuri twebwe natwe mpemu yera aze kuri twebwe mu bubasha bwiwe bwose, kugira ngo ikintu cyose kidashobora guhagarara imbere y'Imana gikugweho, ibyumviro by'umwiza, ingwara byose byozwe na mpemu w'Imana. Turaniha twifuza ivyo bintu, tuzoronka natwe umwuzuzo wa mpemu w'Imana. Amina. Yego, turatera tuja imbere tukaraba hejuru tukarindira ibintu bigira bize, ariko turazi umwami yarabisezeranye, umwami azobisoza nk'uko yabifashemo ingingo mu nama yiwe. Dushimike kandi duhagarare dushikamye, dushikame, twemere dutegurwe kubw'umunsi mwiza uzoza,
qui viendra uzoza certainement. neza neza nta nkeka uzoza kuko C'est pourquoi turawurindiriye soyons prêts nico gituma tube twiteguye le jour glorieux. kubw'umunsi w'ubwiza Que le Seigneur puisse nous umwami ashobore kudutegura prêts a- que lorsqu'il viendra, adufashe kugira tube twiteguye igihe azozira tuzobe twiteguye umwami ahezagire umukozi wayo qu'il le fortifie amukomeze dans le corps, mu mubiri l'âme, mu bugingo l'esprit, no muri qu'il mwemu équipe de tout ce dont il a amuhe ibijya akeneye byose pour que kugira ngo la parole nous soit ijambo iminsi yose twame turihabwa mu buryo bw'inkomezi dusengere hamwe ku bw'ibyo turahaguruka ku bw'ibyo Père céleste fidèle. data wo mu ijuru mwizigirwa Louange, honneur, amashimwe gloire, n'ibyubahiro n'ubwiza ni iby'izina ryawe ry'igiciro turagushimiye de précieuses promesses ku masezerano yawe y'igiciro ayo dushobora guhagarara ko ayo dushobora gushira ko ibyizigiro byacu mwami uduhezagire muri ino minsi kandi nimba ari ukugomba kwawe umanure uno munsi kuri twebwe mpemu wawe en toute plénitude. mu mwuzuzo wayo wose mu gihe dukoranye aleluya Nous avons besoin de toi, turakeneye Seigneur. wowe Nous avons mwami besoin turagukeneye turakeneye de la conduite de ton uburongozi bwa Saint-Esprit mpemu wawe yera qui nous conduit dans toute uza la kuturongora mu kuri kose nuduhezagire kuri uno munsi aleluya uhezagire et conduite. urongore byose Tu as décidé nk'uko wabifashemo ingingo turagushimiye mwami de nous permettre kutwemerera gusubira kuba hano uno dans munsi une grande mu attente. kurindira gukomeye uduhezagire uhezagire umukozi wawe turagushimiye Dans ton merveilleux mu izina ryawe nom. ryera ry'icubahiro rya yesu amen 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 Disons ensemble une parole de Dieu avant la prière. turasoma twese ijambo imbere y'amasengesho nagomba gusoma mu bigaratiya gatanu kumbure turaza gusoma ikigabane cyose si kirekire abigaratiya gatanu C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas ramener sous le joug de la servitude. Voici kristo yatubanuye ngo tube mu mwidegembyo nuko muhagarare mushikamye ne vous servira plus à rien. ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja umve jewe pawulo ndababwira yuko nimwakebwa kristo ataco azobamarira kandi ndabarira umuntu wese akebwa Séparé de Christ, mbishingiye intahe yuko ari umwenda wo kwitondera ibyagezwe byose yemwe abagomba gutsindanishirizwa n'ibyagezwe erega muhinduye ubusa gufatana na kristo kwanyu muratembye muretse ubuntu bw'imana kuko twebwe mu buryo bwa mpemu twizera ibyizigiro by'ukugororoka kukwizera kuko gatandatu muri kristo yesu ari ugukebwa atari ugukebwa bitagira ikimazi ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo indwi ko mwagenda neza ninde yabateye gutenzekanya ngo ntimwumvire ukuri iyo nyosha ntiyavuye kuri uwo abahamagara umurongo w'icyenda umwambiro muke ututumbisha irobe ryose ndabizigiye ku bw'umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima ariko ubahagarika imitima uwo ari we wese urubanza ruzomusubirako 11 ariko jewe bene data namba nkibarira abantu gukebwa ni iki gituma ngihamwa igitsitaza c'umusaraba kiba carahindutse ubusa icoma abavurunga bakikona rwose
bene data vous êtes appelés, mwahamagariwe umwidegemvyo mais seulement mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimugire urwitwazo rw'akameremere kanyu ariko urukundo rubatere gukorerana kuko uko ibyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda ariko nimwashikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye 16 ndavuga nti mugendeshwe na mpemu niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza kuko akameremere kifuza ibyo mpemu yanka et de même l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair car les deux sont kandi mpemu yifuza iby'akameremere yanka kuko ibyo bihanganwa ngo ntimukore ibyo mugomba 18 ariko namba murongorwa na mpemu ntimuganzwa n'ibyagezwe 19 kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi ni ubushakanyi ibihumanya iby'isoni nke gusenga ibigirwamana uburozi ubwansi intonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuboregwa kudandahigwa n'ibindi bene ibyo ibyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana 22 ariko ibyo mpemu yama n'urukundo umunezero amahoro ukwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwaneza ukwirinda ibimeze bityo nta byabyageze bibibuza 24 kandi aba Yesu babambanye akameremere kabo n'ibyo gahamiye n'ibyo kifuza 25 namba tubeshwaho na mpemu tuyobogwe na mpemu ntitwifate uko tutari ngo twandurukanye tugiriranire ishari gushika hano rino jambo geraga igiciro turahaguruka kubwo gusengera hamwe Mana yizigiwe turagushimiye n'umutima wacu wose kandi kubw'uno munsi no muri no saha na cane cane kubwo ijambo ryawe geraga igiciro aya majambo ayo watubwiye kuno mugoroba muri uno munsi kiriya gihe Pawulo yabwira no majambo abigaratiye ariko turazi ko aya majambo yagumanye bwa bubasha nyene na bwa bushobozi mwami watugiriye ubuntu kandi watuzigamiye ijambo ryawe gushika kuri ino saha gushika kuri kano kanyu no munsi uri kurambwira uri kuratubwira twese biciye mu ijambo ryawe geraga igiciro Mana yizigiye ntungirire ubuntu ugirire ubuntu umwe wese muri twebwe kugira ngo tugumye jambo yose wahaye ukoresheje abakozi bawe n'intumwa kugira ngo tuyitondere kugira ngo tuyashire mu bikorwa kugira ngo tuyagiremo ubuzima Mana kuko turagomba kwinjira mu bwami bwawe turagomba kwinjira mu bwiza bwawe washize imbere yacu ibintu bidashobora guhagarara imbere yawe ubuntu mu buzima bwanje ugire ubuntu mu buzima bwacu twese aho tutagomba ko tumera utweze unyeze tuje uko turi kose turagusenze utugirire ubuntu udufashe twese ukure amakosa yose ukure ububi bwose n'imyanda yose wo mwami kumbure imbere y'amaso yacu
kumbure imbere yacu twiyumva neza mana yizigiwe utugirire ubuntu bwo kwibona mu kirore cy'ijambo ryawe ntidushobore kuraba ku bintu byiza muri twebwe ariko twirabire mu kirore cy'ijambo ryawe tubone yuko atakintu na kimwe kiza muri twebwe tugirire imbabazi twese tugirire imbabazi tugirire impuhwe kumwe natwe kuri ino saha ubandanye kutubwira mana uhezagire abantu bose batashoboye kuba hano uhezagire ubwoko bwawe bwose mwami ahantu hose tukuzaniye abana mwami kumbure abo bose na cyane cyane bakeneye bari mu ngorane mu kaga mana tubagirire imbabazi ubahezagire ubahe umunezero mwami turagusabye kandi ntuturengane ariko uduhezagire mana udufashe niyo nyota yanje y'ibyina n'iryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu amen amen. Amashimwe no guhimbazwa b'iby'umwami ndashobora gutwenga kuko tumaze kumva ijambo ry'ububasha kandi ibyo imbere y'amasengesho ijambo ry'Imana imbere y'amasengesho byategerezwa kuduha inkomezi zo kudusenga zikatwinjiza mu masengesho hanyuma amasengesho adutumira mu kwisuzuma mu kwibaza natwe twemere nk'uko bizi kumbure ni isaha yo guhanurwa ni isaha yo kwisuzuma mbega ni ikihe gisumba ibyo ubu murazi ko nanditse iyi cete rizunguruka nagombye kwerekana ibyaranguwe muri kahise narababaye rwose narababaye cyane kubona yuko atari undi muntu atari wewe ndabivuze n'umutima w'ukuri narababaye cyane kubona yuko kenshi nanyitse mbere n'amatwi yose abiri gushika uno munsi gushika ku mpera y'ubuzima bwanje sinzosubira kubwira umuntu ngo muhemu wawe yarihe mbe ntuzi Bibiliya n'ibindi nabwiye umwami icyo cigwa cabaye kibi cabaye gikomeye nzotwara uko biri kose gushika ku mpera y'ubuzima bwanje kuko ibyo byabaye kuri Aburahamu kiriya gihe yarose umuvumo w'Imana ariko iyi isi yagomba kurima yarimwo amahwa n'imigunguma Adamu afashijwe n'ubufasha bw'Imana yasohotse yidegembya yarose ikimazi Adamu na Eva bararose urushato bambara Imana yarabatunganije ariko ibyo yararindiriye byari kure yukuba byiza ariko ntitugomba kuhateba muri kano kanya umwe wese muri twebwe azoronka mu gacerere inyigisho ziwe bwite igihambaye ni uko tutazishibura ariko tuzakire kubwo imigisha yacu ntituzosubira kandi na rimwe ndabivuze kuri twebwe twese ntituzosubire kuraba umuntu turi hejuru ntituzokongere kuzunguza umutwe kuko twese twarananiwe mu buryo ubu canke ubundi nimba tubibonye uko aho rero tuzoraba abandi bose nk'uko bananiwe nk'uko nawe ubwawe hanyuma tuzosubira gutunganya ibintu n'umuntu n'umwe ariko
On n'aura plus qu'un seul souhait. tuzoba dufise icyifuzo kimwe ni uko imana itwitwararika Il y parviendra certainement. kandi izobishikako neza neza kuko Même s'il ne réussit naho pas itobishobora ibintu we ni umubumbyi aca afata cya kibumbano akagisubiza aho kibumbirwa aho rero nta bintu by'imicafu biba oya yabumba nyene aca asubira kurikora ntimumbaze ingene bishobora ku Mana uko niko bimeze kuko turamaze kwiga ivyo mu muhanuzi Yeremiya hano hantu ko umwami ashobora kubikora mu by'ukuri handitswe ngo nimba ikibumbano kitamuhimbaye kitamushobokeye aca asubira kukibumbamo ukundi hamwe natwe habaho imicafu ubucafu gusa ntihazobamwo urwavya ariko imbere y'Imana nta micafu oya nurundi rwavya rushobora gukoreshwa kubw'umugisha twamaze gusoma ijambo nk'uko namaze kubivuga twese ridushira hasi kandi rituhagurutsa ivyo nibwo buryo bw'Imana bwo gukankamira hanyuma no kwirura no guhumuriza imisi yose niko bimeze Imana ntigera ireka umuntu n'umwe ngo umuhebere mu kwiheba igomba gukankamira ikintu rimwe na rimwe ibikora ikaze cyane kandi ibikora kugira idufashe kandi igihe cyose hagati y'ivy'Imana ivuze imisi yose hazoba harimo uguhumurizwa n'ivyizigiro ntituzi Imana ukundi nivyo nitwafata iki canditswe nka nkama nta muntu n'umwe azosubira kubaho azobivamwo bitamukozeko nta n'umwe muri twebwe yovuga ati mwami nakoze ibyo bintu byose kuva mu buto uvuga ivyo akabwira umwami abamaze kuba hari epfo uno munsi n'ivy'ukuri mbega muramaze gusoma kumva ubutumwa bwa nyuma bwa mwene data Branham cyane ntiburasohoka aho havuga wa muntu w'umutunzi na wa mukene umuntu yavuze ati mwami ibyo bintu byose nabyitondeye guhera mu buto bwanje ari hariya epfo n'abandi benshi aho rero gihambaye si uko tuvuga ngo mwami Mana ibyo byose ntacyo bitwaye uwo biraba hano jewe uko maze kubivuga ntihawovuga ngo Jesse numva ivyo binda nimba bimeze uko nobahanura ko muca mwigumiye muhira kuko nimba hariho ukugoroka kw'iwacu kuri muri twebwe sinzira ko Imana yoshobora kuduhamagara ukundi gusha gusa uwo yafashe ijambo ry'Imana canke uwo wenyene uwo ijambo ry'Imana ribwira mu by'ukuri mu bwina bw'umutima wiwe Imana iracyafise icyo ishobora gukorana nawe nimba ijambo ryayo ataco rifise ritubwira ritakiduhamagara aho rero sinzi ibishobora gusubira gukoreka canke ibyo Imana iza gusubira gukora hano tubwirwa mu buryo bufoboye ngo kamere k'inyama gafise ibyo kifuza binyuranye n'ivy'imhemu Abigalatiya 5:17 kimwe ni c'Imana tuvyemera tuvyizera ikindi naco nico kwa Satani hagati y'ivyo bibiri hari umuntu kimwe arongowe na mpemu canke akarongorwa n'impemu nyinshi imwe ni muhemu w'Imana ahaza ivyamwa byose bya muhemu ibindi ni imhemu nyinshi kandi kugira ngo ibi bishobore
kuba birongorotse reka dufate ijambo ryo muri Yakobo icyo dukunze gusoma kugira ngo mbereke tubone yuko si umuntu gusa ariko ni wa mubi akora igikorwa ciwe. Yakobo 3 guhera ku murongo wa 14. Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura ku kuri. 15. Ubwo bwenge sibwo bururuka buva mu ijuru, ariko n'ubw'isi nubwo mu bantu nubwo abadayimoni. Two kwibaza ngo ubwo bwenge nubwo iwacu oya twebwe ntidufise ubwenge cyane, twebwe twese. Nimba ibi bintu by'ingeso zisambura umururazi ukushwana ni nk'ukuborerwa inzoga canke itabi, ibintu byose biza ari byo konona tubishaka canke tutabishaka. Ariko aheze imyaka 100 abantu ntibari byazi izo ngeso mbi, ariko muri no myaka ya nyuma ibintu byinshi imihari myinshi yarabahayeho ku isi, habaye kugengwa canke gutegekwa n'ibintu n'abizera nabo ntibigenga, nimba bakunda guharira gucanamwo canke uko bimeze kose akamere k'ububi. Ibi hari ikintu kitagenda neza rero, hariho idayimoni ibiri ngaho nta n'ikindi. Ngeze ahantu rero ntanguye kwizera yuko uguhinduka k'ukuri kugomba gufatana no guhindira kure Satani n'abadayimoni. Kubera ko umwami yavuze ngo muri gahunda aho yabwivuze ngo mwirukana abadayimoni igihe yatanga akazi muri Matayo 10 no muri Mariko 16. Nimba hari ibintu nk'ivyo nagomba kubibutsa yuko igihe mwene data Branham yatanga uko kugereranya mu kunywa itabi n'inzoga, yavuga ati ni dayimoni iri muri abo bantu niyo ituma bafatwa mpiri, hanyuma ikabasuguma gukora canke kugomba guhaza iyo nyota y'icyo byo bibi. Ariko ni dayimoni iba iri muri abo bantu yabafashe mpiri ikabatsikamira ku buryo badashobora kwifasha abanyene ubwabo. Ubu rero mwovuga muti mwene data Frank, none uri kurabwira nde uno munsi? Jewe nta numwe ndiko ndabarira ndiko mbwira, ndiko ndibwira jewe nyene, ndiko ndibaza mbega birameze gute kuri jewe, mbega kuri jewe mu mutima wanje bimeze gute? Murazi neza ingene ibyo ibihari bitangura mu buryo bworoshe, ukibwira ngo iminsi yose ufise ukuri, nta kundi byogenda. Ndaba rero ugaca umuntu yishira hejuru mu buryo bw'ibinyoma binyuranye n'ukuri, kuko yashinze intahe ngo yabaye umuntu mushasha, hanyuma wa mururazi wa kera ugaca usubira kuzuka. Ijambo ry'Imana ritubwira hano muri Yakobo 3:15 gusa ubwenge buvuye mu ijuru, ariko ni ubwenge bwo ku isi, n'ubw'akameremere k'umubiri, n'ubw'abadayimoni. Ijambo riragenda ku murongo wa 16 Yakobo 3, kuko hari ishari riri bo no kwirema ibice, ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cose. 17. Ariko ubwenge buva mu ijuru ijya mbere buratunganye, amen, kandi n'ubw'amahoro burengenga, bukunda kugirwa inama,
et en bon fruit. bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. 18. Mais le fruit kandi imbuto zo kugororoka est semé zibibwa dans la mu mahoro pour ceux qui recherchent. n'ababanguranya. Amen. Et nous voici revenus naba rero ko tugarutse à notre sujet. ku cigwa cacu. Je me pose ndiko maintenant la question. ndibwira ubu ndiko ndibaza Devons-nous ikibazo, prendre ou faire de nouvelles résolutions? mbega dufate ingingo nshasha. ndiko niyumviriye ku butumwa bwa kera bw'umukozi w'Imana yasemerera mu buryo bw'inkomezi akavuga ati inzira y'ikuzimu de bonnes intentions. irimwo ibintu byo kugira neza. Et cela remonte à plus de 30 ans. ibyo haraheze imyaka 30 igihe numvise, ariko byagumye mu ciyumviro canje. Pas les résolutions ou les intentions. si ingingo dufata canke ibyo umuntu agomba canke ibyo twe dufata ingingo dukore, Nous pouvons le faire kuko toute notre vie. twabikora mu buzima bwacu bwose, ariko Produira rien. nta na kimwe bizotanga. Il faut birakwiye véritablement by'ukuri que quelque chose yuko ikintu passe en nous. runaka kiba muri twebwe, Quelque chose ikintu runaka par laquelle cette ico dépendance, cette addiction, uko ces choses qui ne sont gufatwa pas mpiri n'ibibi, autres. ibyo bintu byose bitari iby'Imana bituvemwo. Amina. Nous ne pouvons pas seulement ntidushobora gusa kugerageza kubihonyanga canke gukora nk'uko bitariho, ariko bigomba gukurwaho. ndibaza yuko Imana itegerezwa gukora ikintu runaka, ariko imbere yuko ibyo bishika dutegerezwa kuba twatahuye yuko tudashobora guhagarara imbere yiwe gutyo, ko tudashobora gushira impuzu shango tubarire ku mpuzu yashaje, kuko byose byoca bitabaka umunsi umwe, ariko ikintu gishasha kigomba gukoreka. aho rero si gusa ingingo nshasha n'ivyimbiro bishasha, oya ni imyimenyerezo mishasha y'ibwina y'Imana. ninde bigihamagara iyo nyota, ninde ihamagara, ninde ijambo ry'Imana ariko rirabwira ikibwira. uno munsi turabwirwe hano murongo wa 17 Yakobo 3:17, ariko ubwenge kuko kamere gafise ibyo kifuza binyuranye n'ibya kamere k'impemu n'intambara. ku murongo wa 17, kuko ibyo biranigana, kimwe kigwanya ikindi, kugira ngo ntimukore ibyo mugomvye. 18, ariko nimwareka mukarongorwa na mpemu ntimamukiri munsi y'ibyagezwe. haca haza rero ikintu gikomeye. murongo wa 19, kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'ingisoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Je vous dis d'avance, comme je les ai dit, ibyo ndabibaburiye kuko nabibabariye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. n'ibyo bintu tubwirwa inyuma y'ubuzima burebure bwo kwizera. ibi rero twagomba kubifata nka nkama. kumbure kw'Imana, ahubwo si kumbure, Imana yagombye kuko bibera gutyo kugira ngo idutabare, iduyiganyize, tumenye yuko hariho umuhate ko tugirana umwimenyerezo n'Imana, dushobore kuvuga tuti mwami, ntibishoboka. murazi umurindi abantu bariko, murazi ingene igono biza byihuse, ibi bintu ingene binyaruka, hanyuma bikaba byarenganye, igihe kaba carenganye. mu gihe bino bintu bigaragaye, ni ryari bigaragara ibi? Seulement quand elles sont présentes. niyo bigaragaye nyene. On ne peut rien ôter si la chose n'est pas présente. ntushobora gukora ikintu kitariho, ariko iyo bigaragaye ko biriho, kumbure ko Imana ireka
bikaboneka pour nous faire savoir, mbere ngo itumenyeshe bagenzi banje ne passez pas outre, ntiduce ku ruhande ariko dutahure kangahe ndabagombera ineza nimba bikiri kuri mwebwe c'est que vous n'êtes nuko ce que vous devez être. mutari cyo mutegerezwa Et je kuba pense que ndibwira Dieu yuko veut imana iragomba yuko twese dufashwa umuntu mushasha ubuzima bushasha bubohotse ku kintu cyose kivuzwe hano mu bintu byose bikiri kuri wa muntu wa kera kubw'ububasha bw'imana kubw'ububasha bw'amaraso n'ijambo la puissance de la parole, ububasha bw'ijambo na mpemu devenions des hommes, tuba abantu basha des hommes qui abantu reconnaissent leur bamenya ubugunge bwa satani lorsque quelque iyo part, ahantu runaka lorsque quelque umuntu part l'envie est suscitée, iyo haje inzigo iyo haje igono iyo haje ibyo biranyaruka biza byihuse ariko ibyo ntibihagararira aho tuca tubona kubera ku ntango hamwe na Kayini na Abeli et qu'est-ce que la jalousie mbega ishari ryazanye iki ubwicanyi oya dutegereza kuba abantu b'imhemu mais pas ariko par de bonnes intentions. atariko Seul dufise Dieu ibintu byiza tugomba gukora imana ibikore muri twebwe j'ai profondément honte. numva mfite isoni ndafite isoni mu bwina Mais cependant, ariko ubwo biri uko ndafise ukwizigira consolé. ndahumurizwa n'imana Quelle communion intime de mbega ubumwe bwagomba kuba hagati yacu mbega umugozi twagomba gufatana n'imana n'abandi bamwe n'abandi Rends nos cœurs de ngene imitima yacu yagomba kuba umuriro kuri bamwe n'abandi remplis de urukundo rw'imana rukaba Cela ne dépendait que rwategerejwe kutwuzura bitava kuri jewe yaba byava kuri jewe samedi après-midi. twofashe kuwa gatandatu inyuma y'umuhingamo tugakorana hanyuma ngo dutangaze gusa oya ntitunazinanye Oui, dois-je le répéter? yego reka ndabisubiremo Nous ne nous connaissons pas du tout. twe ntitunanazinanye In der Apostelgeschichte steht, sie kamen täglich. Et dans les actes des apôtres, il est mu byakozwe n'umwaravugwa ngo bakorana iminsi yose personne n'avait plus rien de personnel. nta n'umwe yari afise iciwe bose bari bafise byose bari babisangiye Les uns avec les autres. bamwe n'abandi bafatanije Muss man fast bitten. D'amour. nk'urwo rukundo rw'imana Aujourd'hui, No munsi. se mendier oh ou peut-être avoir communion avec quelqu'un. kumbure ni ukugira ngo usege kugira ngo ushobore kugira ufatane n'uwundi ubuzima ntibaba bukiriho oh ndababwira So nah Je suis troublé numva mpangayitse comme la mer. nk'ikiyaga nahe. Si près du retour du Seigneur. oh ubu twegereje kugeraho k'umwami ubu twegereje imigisha myinshi y'imana Nous sommes. hanyuma tukaba turi muri iyo mero Je l'ai remarqué seulement nabibonye ejo mu ijoro Man sein muss. comment il faut être prudent. ingeno bisabwa kuba umuntu agomba kugira amakenga cyane iyo bakubwiye ngo mwene data uyu canke mwene data uriya Si on n'écoute pas utumvirije deux côtés. impande zibiri aho rero ni ikintu cyo ku ruhande rumwe Vous savez, murazi c'est que quelque chose ni ikintu à sens unique. gifashe inzira imwe C'est toujours de travers, toujours de travers. iminsi yose inzira imwe ariko ciza ni uko atana kimwe wokumva Aber wir sind noch auf Erden. Le mieux, ibyiza c'est de remettre ni uko ibyo byose wobiha umwami et de garder sa langue. ukagumya ururimi rwawe Il y ukaruboha a de mieux. nicyo ciza Nous sommes encore sur la terre. turacari ku isi Les choses vont se présenter. ibintu bizosubira kuza muri twebwe none tuzokora iki Peut-il nous utiliser, imana ishobora kudukoresha préserver dans de telles situations? ikatuzigama mu kaga nk'ako iyo gusa dushoboye gushikaho umwami Délimite le domaine de aca chacun, imbibe z'umwe wese tukamenya neza neza ce qu'il en est. uko bimeze Je suis responsable de ceci. jewe ibi birandaba aha niho ngomba kugera n'ububasha bwanje bugera aha naho ni urube rwa mwene data cyangwa mushiki wacu uwo ari we wese Nous ne puissions que prier véritablement dushobore gusa gusenga dusengerana sans que personne ne dise atari uko umuntu avuga ikindi kintu na kimwe atagira amatangazo yoshobora kuba umuzigo pour une troisième personne.
ku muntu agira gatatu, umuntu wagira kane cyangwa wa cumi, Il regarde et dit, akaraba akavuga ati oui frère, yego mwene le data, frère prêche là-bas, mwene data ariko avuga ubutumwa hariya, ceci et cela, ariko ibi ne n'ibi sont n'ibi sans doute pas du tout kumbure uko bimeze kose ni si byiza. bien aimé. Bakundwa, Nous devrions nous dutegerezwa kuba ku ruhande kure y'ibyo bintu, tukamenya yuko ubugunge bwa wa mubi ni ukubiba, la désunion, la méfiance, ugutandukana, ukwankana ce qui y est lié. n'ibintu byose bifatanye n'ibyo. Aho rero haca haza Les dissensions, ugutandukana, ukwikunda ce qui s'y rattache. n'ibintu byose bifatanye n'ibyo. Oya, Imana igomba kugira bisha, Faire quelque chose. igomba gukora ikintu runaka. Turamaze kumva ijambo ryayo, ijambo ryayo n'urubuto ubwo twamaze kwakira. Nta muntu n'umwe ubwiwe azoshobora gutanga ibyamwa bya muhemu. Ndeka ndabibabwire, mbere n'umubatizo wa muhemu N'y arrivera pas ntuzoshika kiretse semence divine de la parole. urubuto rw'ijambo ry'Imana rutashoboye gufata Racine gushinga imizi l'enfant de Dieu. mu mwana w'Imana. Bien qu'il y ait Birakwiye ko habaho urubuto, aho icamwa kiza, igiti n'icoba mu kirere kigomba kugira aho gishinga imizi, ici il est écrit ici nk'uko handitswe hano Galate 5 mu Galati 5 et au contraire 22 ngo ivyamwa by'urukundo, ivyamwa bya muhemu ni urukundo n'amahoro, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ibintu umuntu atozana. Ariko ivyo Imana yatuzaniye muri Kristo mu butumwa bwiza turiko turasobanura ubu bene data Branham arasigura yuko igihe Imana yaheraheza igikorwa cyo kurema, plus rien à faire pour lui. nta kindi cyari gisigaye, byose byari byaheze. Yaciye aja kuruhuka. Si nous lisons dans le Nouveau Dusomye mu isezerano rishasha, Christ aussi, Kristo nawe après avoir tout accompli, amaze gusohoza byose s'est assis yaricaye à droite, iburyo majesté de Dieu, bw'isumba byose, et attend ararindiriye que tous ces yuko ennemis abansi biwe bose bazoba indava z'ibirenge byiwe. Amina. Yakoze byose et le même que Dieu en tant que créateur nk'uko Imana umuremyi yashizeho gahunda mu byaremwe byose, kandi byose bikaba bimeze nk'uko ijambo ryiwe ryavuze. Uko nyene mu buryo qui nous a gracié Imana yatugiriye ubuntu ikaducungura muri Kristo, yashize ijambo muri ino shengero ryacunguwe kugira ngo byose bikorwe nawe nk'uko ijambo ryiwe riri. alors combien None ni kangahe encore éloigné. tukiri kure ya gahunda y'Imana? Cependant, Nubwo biri uko, nous avons été rapprochés de la chose twarigijwe hafi y'ikintu. et nous reconnaissons Turamenya que les choses yuko ibintu bidashobora kubandanya uko biri. je ne veux pas Si ngomba augmenter l'incrédulité, kongereza ukutizera ku muntu n'umwe, kuko nous en avons tous assez. twese turafise Surtout bihagije, dans les heures na cyane cyane mu où masaha nous ne nous sentons pas très bien, aho tutaba twumva tumerewe neza. nous Ego, voulons rester réels. turagomba kuguma turi abantu bazima, Croyons que toutes les choses twizera ko ibintu byose bitegerezwa kugarukanwa. nous ne pouvons Aho rero pas so wie unsere Brüder ntidushobora ne pas dire au Seigneur. kureka kuvuga tuti mwami, o Mana, De la même manière que nos frères et sœurs uko bene data na bashiki bacu bakugize ko umwimenyerezo ku ntango, uko nyene niko tugomba kukugira ko umwimenyerezo. à quoi nous sert-il d'avoir None byodufasha iki kuba twarumvise ijambo et de ne pas être prêt? hanyuma ntitube twiteguye ku mpera? Remercier soit Nihashimwe Imana uno munsi de ce qu'il ait mis fin yuko yaheraheje au mélange. uruvange. Amen, amen, amen. Dieu Imana veut à la fin igomba ko ku mpera une épouse, haboneka umugeni atanduye, une épouse umugeni de Christ, wa Kristo, sans mélange, atavanze, sans effort personnel, ata kintu c'inkomezi z'umuntu kirimo yashizemo, ariko yagiriwe imbabazi imbere y'Imana. Umugeni en qui uwo il a pu tout faire, yashoboye gukoramo ibintu byose, qui s'est mise à sa disposition. yashoboye kumwiyegurira. Il y a en moi un désir Muri jewe hariho inyota ikomeye que Dieu
iyo imana puisse nous faire grâce encore. itugirire ubuntu kundi. Amen. Dans le vrai sens du terme, mu nsobanuro y'ukuri y'ayo majambo ishobore gukora il manque ikibuze encore. kandi muri umwe wese muri twebwe. Alors, hanyuma nous ne jugerons plus ntituzoba tugicira urubanza umuntu nous ne n'umwe, regarderons plus personne ntituzoba tukiraba umuntu n'umwe turi hejuru, vers le sol. twese tuzoraba mu mukungugu uwo twakuwemwo, Nous regardons vers Dieu, le Dieu du ciel. tuzoraba imana yo mu ijuru iyo tugomba kujoja ko kubw'ubuntu. Ibyo bibiri birabangabanganye. Misère. Ruhande rumwe Les Saintes Écritures le disent. akaga kacu mubabaro niko ibyanditswe bivuga ngo nimurire mwese mwumve akaga kanyu, ngo haragowe umuntu atumva ko ari mu kaga, aca iruhande akiyumvira ubwiwe ati byose bimeze neza. Oya, Ce n'est pas ainsi. siko bimeze. Dieu, notre Imana yacu Dieu, créé en nous. igomba kurema muri twebwe gahunda y'Imana. Amen. Nous n'y parviendrons jamais nous-mêmes. Tuzoshobora kubyishikana ku bwacu, Nous étoufferons peut-être kumbure bien les choses. twe tuzokwibuza ibyo bintu, ariko nta n'umwe bizofasha. Personnellement, ubwanje j'aspire de tout mon ndifuza cœur n'umutima wanje wose yuko Imana ishobora gukora ikintu gitunganye, mais à cela nous resterons des ariko hommes, ibyo tuzoguma turi abantu, plus des hommes pleins de querelles, pleins ariko ntituzoba turi abantu buzuyemo ubushakanyi, ubupfumu no kwikunda n'umuvurungano n'igono n'ibindi, ariko nous serons des hommes tuzoba turi abantu en qui s'accomplit abo muri bo la deuxième partie, à savoir hashobora gukorekamwo igikorwa cya kabiri, ni ukuvuga ibyamwa bya mpwemu bizogaragara. cela se produit ensuite. Ibyo bizoba muri abo bazoba bagize umwimenyerezo bakundwa. Nous avons souligné ici Twabishimitse ko hano et traduit également twabisobanuye kandi mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham, la conversion guhinduka doit recevoir ugomba une réponse. kubona inyishu ivuye mu ijuru. Toute personne Umuntu wese a besoin d'une yahindutse arakeneye inyishu y'Imana. Et nous l'avons clairement exprimé. Twabisobanuye neza, Et j'espère ndibaza yuko tubitahura kandi l'Esprit de Dieu mpemu w'Imana est déjà à l'œuvre. Et ari ku gikorwa, ariko ararongora mu kwihana. Mpemu w'Imana yararungitswe pour ouvrir les yeux kugira ngo yungurure amaso isi, et pour convaincre kugira ngo yemeze icaha, urubanza no kugororoka. Kandi mu bwina mpemu w'Imana atanguye gukora kuri ba bandi bategerezwa kandi kuba bizera. pourront tous Turashobora twese kwibuka que l'Esprit de Dieu ko mpemu w'Imana a agi yakoze mu buryo bw'inkomezi. Amen. Ariko Ce n'est pas encore la fin de l'action de l'Esprit. ntiturashika ku mpera y'igikorwa ca mpwemu. Ça commence Biratangura par convaincre bitangurana no kwemeza icaha, et ensuite la justice et hanyuma le jugement. ukugororoka n'amateka, hanyuma Il conduit à la repentance. arongorera mu kwihana, hanyuma kuhinduka, kuvuka ubwa kabiri, gushika ukuzuzwa no gushirwako ikimenyetso ku buryo ata kintu na kimwe kiba kikibuze. Que nous voyons chaque Tukabona parole ijambo ryose ryo dusoma risohora mu buryo ubu canke ubundi mu buzima bwacu. Iyo handitswe celui qui vous a ngo uwabasize mpemu wiwe, dushobore kuvuga tuti ego ibyo byarabaye. Iyo handitswe ngo mwahindutse mu babasha na mpemu yasutswe kuri mwebwe mu buryo bwinshi, tuvuge tuti ego ibyo byarasohoye. Nimba handitswe ngo mwambitswe ububasha bwo mu ijuru, naho tuvuge nyero tuti ego ibyo byarabaye. Mais si nous ne pouvons pas dire Ariko oui, tudashoboye kuvuga ngo ego ibyo byarabaye, que devons-nous alors dire none tuvuge iki pour être honnête? kugira ngo tubimvuga kuri? Twovuga iki imbere y'Imana? Tuteza kuvuga tuti oh mana Ça yanjye, n'a pas encore. ibi iya ntibiraba. Et nous continuons et la liste se poursuit. Kabandanya, urutonde ni rurerure, tuzobona yuko Cela n'a pas ivyo encore eu lieu. bitaraba.
Et ça aussi, kandi ibyo navyo et ça aussi pas. n'iki nacyo nyine ntikiraba. Dieu ne veut pas nous abandonner. Mana ntigomba dans le désespoir. kuduheba ngo tugume mu kwiheba, igomba kutubwira mu buryo bwumvikana ati bana banje, Si vous voulez subsister devant moi, nimwagomba guhagarara imbere yanje, chaque parole de ijambo Dieu ryose doit ry'Imana ritegerezwa s'accomplir. gusohora kuri mwebwe. Aleluya, Dans amen. chaque promesse Aho rero isezerano ryose réalisée, rigomba gusohora, vous devez être mutegerezwa kuba abahindutse. Hagomba kuba ukuvuka bwa kabiri, ego hagomba kuba icyaremwe gisha. Ubuzima bwanje bugomba kuba muri mwebwe, mwemu wanje agomba gutegerezwa kuzana ivyamwa vya mwemu muri mwebwe. Aleluya, ibyo byose bigomba gushika. Comme je l'ai dit, Kuko nabivuze, moi, mon propre ndabona ibyo jewe mbuze ubwanje ku rwego rurerure, pas élever la voix ici. ku buryo ntoshobora no kuvugira hano, ariko ijambo ry'Imana ribwira twebwe twese mu buryo bumwe. Il me semble que le Seigneur Biboneka yuko tend umwami seulement une main, aturamburiye ikiganza, aturamburiye ikiganza bibiri, bituramburiye ngo atubwire ati umve, je vous veux du bien, ndabagombera ineza, je veux ndagomba ko mushobora guhagarara imbere yanje muri ino minsi. Uko rero Dieu nous montre, Imana itwereka inzira, croyez-moi, nimunyizigire. même la plus grande réprimande, no gukankamira gukomeye cyane si elle est prononcée iyo avec kuvuzwe amour par notre n'urukundo Père Céleste, na data wacu wo mu ijuru, alors aho rero nous verrons, nous tuzobona remarquerons yuko que le pomme enveloppe et entoure la réprimande. harimo ikiganza gipfundikiye ukukankamira. ntituba turi mu kaga mu kwiheba, dukomezwa mu kwizera, tukavuga tuti mwami mwizigirwa. Ijambo ryose ribe mu by'ukuri ukuri mu buzima bwacu. Dans la Bible parle Muri Bibiliya, iyo Bibiliya ivuze ukuvuka kwa kabiri, tukavuga tuti mwami ndagomba kugira umwimenyerezo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Imana, nk'uko wabivuze, nk'uko wabiteguye igihe wasaba kino. Uko bimeze ku yindi myimenyerezo yose, naho gusa tuzova mu gace ka mbere tukinjira mu ka kabiri, uko handitswe muri Yohana wa mbere 25 umurongo wo muri Bibiliya mwene data Branham yakunze gusubiramwo n'urukundo. Mwami wacu yaravuze ngo unyizera aba yavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ni muri Yohana 5:24, turabe ko ari ukuri. Yego, Yohana 5:24. Nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Amen. Ariko ibi ntaco bihindura ku buryo bw'uko handitswe kandi cyanditswe mu Baefeso 4 guhera ku murongo wa 23. Abaefeso 4:23 ngo mube mugizwe basha mu buryo bw'impwemu. 20 kugira ngo mwambare umuntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka n'ukwera kukuri. 25 maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. 26 nimwaraka ntibibakoreshe icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Wiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura, akoreshe ayiwe maboko ibyiza, kugira ngo aronke ibyo gufasha
ubukenye yego n'ibindi byose dushobora kubonamo igihambaye naco ni umurongo wa 25 mu Bigalatiya 5 Bigalatiya 5:25 namba tubeshwaho na mpwemu tuyobogwe na mpwemu mu by'ukuri birashoboka ko dushobora kugira ubuzima bwa mpwemu mu ngendo zacu za misi yose kubw'ibyamwa bya mpwemu kubw'ubuntu kuko ibyo nibyo ari byo 25 umurongo wa mu gice cya 5 namba tubeshwaho na mpwemu tuyogwe na mpwemu 26 twifate uko tutari ngo twandurukanye tugiranire ishari tumaze kubona ko mpwemu aho ahagaze aho kugenda turongorwa na mpwemu bihagaze aho kajewe kagiye hejuru umuntu acareka akavanwa aca asohoka ibyo rero hongerwa ko umurongo wa 26 ntitwifate uko tutari ngo twandurukanye tugiranire ishari ibyo byose bigomba kuvaho kugira ngo tuvuge mu by'ukuri tuti mana yanjye nutugire ikintu runaka kubwo ubwiza bwawe uduhe ubuzima bwo guhinduka bwo kugira ubuzima busha kuvuga ubwa kabiri umubatizo wa mpwemu n'umuriro no gushigwa ko ikimenyetso cya mpwemu yera nk'uko wabisezeranye mu ijambo ryawe kandi nk'uko wabitanze wabihaye bene data na bashiki bacu ku ntango twese twasomye mu murongo wa 13 Bigalatiya 5:13 bene data mwahamagariwe umwidegemvyo mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimugire urwitwazo rw'akamereme kanyu ariko urukundo rubatere gukorerana. Amen. Twamaze kuvuga ibyo bintu kugira ngo dushobore gukorana bamwe n'abandi kubw'urukundo. Igikorwa cyose kidaziye mu rukundo rw'Imana nico urukundo rw'Imana ni nk'amavuta ata amavuta nta na kimwe kimera neza. 13 agace ka 2 ariko urukundo rubatere gukorerana. 14 kuko ibyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Amen. Amen. Sinzi nimba byanditswe, yego biranditswe mu butumwa bwo ku musozi ngo icyo mugomba ko abantu babakorera namwe mubanze mukibakorere. Niko byanditswe? Yego ndibaza ko ariko byanditswe mu butumwa bwo ku musozi Matayo 7:12. hariya kandi natwe yaba twateza kubikora ubwacu ntitwobishobora ariko nimba urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu, ni urukundo rw'Imana ruzodusuguma 14 Abigalatiya 5 kuko ibyagezwe byose bihurira muri rino jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. 15 ariko nimwashikurana mugasonsomerana mwirinde ntimuhezanye. Aha intumwa ntivuga abatizera, oya ivuga abizera, ivuga babandi bafashe intambwe nziza, bagize intango nziza. Nivyo umurongo w'indwi uvuga. None byofasha iki kugira iyo ntambwe ya mbere? Ariko impera niyo izokwambikwa igitsibo.
ikibazo ni ku murongo w'indwi ngo mwagenda neza ninde yabahagaritse ngo ntimusubiye kumvira ukuri ngo iyo nyosha ntiva ku yabahamagaye impwemu w'Imana iminsi yose azotanga inkomezi z'Imana zo gutera tuje imbere azotugarukana mu ijambo. Ravuzwe ku murongo w'icenda ngo umwambiro muke ututumbisha irobe ryose. Murashaka kuvyibuka nabivuze hano ingene abavyeyi bacu bacumba imitsima bagacumba wa mutsima wa kera ucumbye neza hanyuma bakawuvanga n'umukate mushasha byose bikaca bivyimba. Twarabibona ingene umutsima wavyimba umukate wavyimba. Ivyavuzwe hano haravuzwe ngo umwambiro muke urakwiye kugira ngo ututumbishe irobe ryose. Twoshoboye kuja mu Bakorinto hoba ibintu byinshi byo kuvuga byo gusoma, ariko si kubw'ivyo gusa tuba turi hano no munsi. Turi ngaha kugira ngo turondere umwami mu masengesho kugira ngo tumubwire byose. Turazi yuko ari umwizigirwa, atari uko ntiyo tubwira gutyo. Nubwo biri uko nabivuze mu kanya, ikiganza c'Imana gitabara caraturamvuriwe. Nta muntu umwe agomba kwiheba, nta n'umwe agomba kumaramara, nta n'umwe yagomba guca iruhande nk'uko Imana nta na kimwe ifise kutubwira. Twese turagomba kumwegera mu masengesho hama dusenge neza, dusengeye bene data n'abashiki bacu, dusenge mu buryo buciye bugufi. Birahambaye cyane yuko turondera twese ugufatana twacu n'Imana mu masengesho. Imana niyo kwizigirwa. Ndafise ubushizi bw'amanga yuko nimba kitubarira nukubera afise imigambi y'urukundo kuri twebwe. Iyo abantu batakivugana, aho rero yabikomeye. Nta na kimwe kiba gisigaye kiretse urubanza no gucirwa ko amateka. Nimba Imana ikitubwira hariho ivyizigiro, haracari ivyizigiro. Ndafise guhumurizwa mu Mana yanje, ndazi yuko yaturongoye gushika hano kandi azodushikana kuri ruriya ruhande kubw'ubwiza. Turasenga twese hamwe, amen. Muze dusenge. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wose kubw'ijambo ryawe ryera kandi ryizigiye. Mwami, impera y'ibintu byose iri hagufi. Nico gituma utubwira mu buryo burongorotse. Twatanguye neza Mwami, twarahagaze. Utubwiye mu cete cy'Abagalatiya ngo ninde yabaroze, ninde yabajimije, azobiriha. Ariko Mwami, tugomba kwitwararika ivyo muri kano kanya. Ubu ni twebwe, nibijanye natwe, umwe wese mu buryo bwiharije bwiwe. Yego, dutegerezwa gufata intambwe nshasha, ntiduhagarare, ariko duharure maze turabe akahise katwigishe, hanyuma tugire intambwe sha nawe Mwami, ushobore gusubizaho byose nkuko wagarukanye ijambo ryawe. Amabanga yose, impano zose, ibyamwa byose bigaruke mu ishengero ryawe. Haleluya, amen. O Mwami, dushobore kukumenya
que nous puissions dushobore nous retrouver les uns les autres kwisanga bamwe n'abandi mu rukundo rwawe umwe wese ashobore kwemera uwundi nk'uko imana yatwemeye muri kristo. o mana yanje, mais fin à tout ce qui est uheraheze ibintu byose bibi, toutes les pensées, ibyiyumviro byose, amajambo yose, toutes les conversations ibiganiro byose mwami, ibyo byose bitubaka bisambura mana, utugire abantu abo ushobora kugiramwo guhimbarwa, abantu bakwizigira qui te croient. bakwizera. o mwami, Tu nous as parlé, watubwiye ta parole ijambo ryawe est une semence. n'imbuto, Nous avons reçu cette semence. twakiriye iyo mbuto muri twebwe. Fais maintenant venir ureruze la pluie. imvura, uzane imvura kugira ngo imbuto ishobore kugaragara. mwami, J'ai cette foi ndafise uko à kwizera la fin kuko impera de cet âge ya runo il y runganwe aura une récolte uzoronka umwimbu bihuye n'imbuto y'ijambo ryawe parfaitement ritunganye ryahishuwe. Amen. amen. Je te remercie pour ndagushimiye ku cela. bw'ibyo. Et je veux croire ndagomba kwizera mwami qu'à la fin, ko ku mpera tous les obstacles ibitsitaza ont byose été enlevés. bizoba byavuyeho. Et tu es mon témoin. uri mon cawe na canje wo mana. Dieu. C'est ainsi uko niko biri, que j'ai eu cette vision. niko narose kujya kwerekwa Lorsque j'ai igihe vu le champ nabona umurima w'ingano wari weze, doré, weze usa n'izahabu, ingano, amashishi y'ingano yuzuye yunamye, il n'y avait pas d'ivraie. nta rwafu na rumwe rwari rurimwo. izari ingano zitunganye, yego zitunganye mu buryo bushoboka. mwami, umwimbu Encore être moissonné. ugomba kandi kwimbugwa. ndagusenga mana yizigiwe mu ijuru, De nous permettre utwemerere d'en être témoins tubi ibyabo, et d'y prendre part. tubigiremo umugabane. Oui, car yego elle sera igihe moissonnée à la bizoba dernière minute. byimbuwe ku munota wa nyuma. Alors, aho rero que tous les nuages du jugement ibicu byose by'urubanza bizaba byegeranye, tukaba twamaze guheba ibyizigiro byose, hama nawe ukazoca uza, ukazoca useruka, umuco ukaka, ukamena uciye muri bya kugura ibicu, ukamurikira isi yose, ariko n'uwa murima w'ingano ukimburwa. o mana yaje, natwe ubwacu rero turaje. nimba ugomba gukoresha abandi, ubakoreshe, ubikore, tumenyeshe umugabane uwo watuzigamiye mu bwami bwawe. twese hamwe turasabye imyimenyerezo itomoye y'ukuri nawe mwami, hemu wawe yera turongore mu buryo bufoboye muri ibyo byose bigomba gukorwa, maze ubu bwiza izina ryawe muri byose. haleluya, amen, amen. yashimwe umwami, yashimwe umwami, kuko ni mwiza, ubwiza bwiwe ni ubw'ibihe bidashira. ubwiza bwiwe ni ubw'ibihe bidashira, ubwiza bwiwe ni ubw'ibihe bidashira. Nihahimbazwe umwami, ego duhimbaze umwami, mutima wanje ntiwibagire ibyiza ibyo yagukoreye. amen. ntiwibagire ibyiza yagukoreye, ntiwibagire ibyiza yagukoreye. ububasha n'ubwiwe,
Dieu est tout-puissant. imana ni nyir'ububasha bwose Ses actions sont saintes. ko ibikorwa vyiwe ni ivy'ubwenge n'ubuntu bwiwe buba bushasha mu gitondo cose Sa grâce ubuntu bwiwe buba bushasha igitondo cose ubuntu bwiwe buba bushasha igitondo cose Le Seigneur est grand. mwami arahambaye yego mwami arahambaye Son nom izina ryiwe ni ryera et toute la terre est pleine. isi yose yuzuye ubwiza bwiwe La terre est pleine de sa isi yuzuye ubwiza bwiwe La terre est pleine de sa gloire. isi yuzuye ubwiza bwiwe isi yuzuye ubwiza bwiwe Adorez-le. tumusenge tumusenge C'est avec crainte ni kubwo gutinya que son nom est prononcé par dushobora kuvuga tuti aleluya ngo izina ryiwe prononcé par nous. turarivuga twebwe izina ryiwe turarivuga Chantez le Seigneur. muririmbire umwami Chantez le Seigneur muririmbire umwami avec joie. indirimbo n'umunezero kuko Il entend aussi arumva de louange. indirimbo Il z'amashimwe entend aussi nos chants de louange. arumva indirimbo zacu z'amashimwe Il entend aussi arumva chants. indirimbo zacu z'amashimwe Amen. amen